guhura namwe mu makuru y'ikirundi. Aya makuru mushobora kuyakurikirana kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu muciye kuri wesitatu akaburungu radio PSFM akaburungu.com amasaha 28 kuri 28. Turi ku munsi wa kane w'igenekerezo rya 14 umwaka w'2024. Amakuru twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Serukira umugwi wiyongoye kuri senere Girukwishaka Nestor avuga ko agiye kurekuza abasenere bafunzwe guhungura impunzi no gutsimbataza demokrasi hagataho agatogwasa arongoye uwo mugambwe yatahutse. Abakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD bagirizwa n'abanyagihugu bo mu ntara za Makamba na Rutana ivanga mu rudandazwa rw'ibigori nabyo muca mu byumva. Uburundi bwarahiye burarengwa ko butazopfa butanze inkozi z'ikibi zakoze itsembatsemba ry'abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda ibikizingamitse umubano hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'Uburundi. Amakuru twabateguriye saya gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata kumana na Jevia Tortori aragira Mungu nganda yabashikirize abandiko ndafashwa na Ive irakoze ubuhinga bw'ivyuma. Twese hamwe tubahaye ikaze. kubera ko mu ijambo ry'Imana hari ahantu handitse ngo nta kuganza kutava ku Mana. Burya butegetsi bwa CNDD-FDD Imana irabuzi kuko yabitemera ko baba bari ku butegetsi bari kuba bahari. Reka ntitware no atanga no confonder parashose ntimucanga ibintu gitwanka kwizera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nirivugwe na Satani cyangwa rivugwe n'umuntu rizoguma ari ijambo ry'Imana. Nahore tugira tuti ivyo bafashe byo gusenga barazi ko bariko barahenda Imana barazi ko bariko barayibesha. Imana ntibeshwa woroshye gufata abantu ukagahita abashikirangaji bose ukabatwara ukabamara indwi yose cyangwa iminsi itatu cyangwa umunsi umwe. Nta bintu bafite bakora vyotuma batunganya igihugu kikava mu kene. Ndongera bivuze ko ingoma ya CNDD-FDD igiye gukongomboka mu Burundi ntizongera kubaho. CNDD-FDD umugabo utazokongera kwitwa umuganga mu Burundi ku buryo bazohora bavuga ngo harabaye CNDD-FDD yakozeho nyabwoba. Radio PSFM nari mejeje kubibabwira. Umukuru w'umugambwe wiyongoye kwishami rya seneri rongowe na Agatogwasa Nestor Girukwishaka ahamagarira abanywanyi b'uwo mugambwe kwima amatwi abosubira kubacanishamwo. Ni mu gihe uruhande rushigikiye Honorable Agatogwasa rwamirira kure ivyafundiswe mw'iryo koraniro kaminuza ryabereye Ingozi ari naryo ryavuyemwo itogwa ry'umurongozi mukuru w'uwo mugambwe Nestor Girukwishaka. Nayo ngo imwe mu migambi agiye kwihutira nugutsimbataza demokrasi, kurekuza inyankamugayo zose za senere zifunzwe kuko ruko ashoboye abarundi bahunze bagataha kandi kugushaka kwabo. Hagataho ku muhingamo w'uyu wa kane igenekerezo rya 14 ntwarante nyene umwaka w'2024 Honorable Agatogwasa yaganutse aho yahora mu rugendo rw'akazi mu mahanga. Akaba yakiriwe n'umuryango wiwe, abashinga amateka bo muri senere hamwe n'abakuru muri uwo mugambwe uruhande rumuyoboka. Mu ntara za Makamba na Rutana indongozi z'umugambwe CNDD-FDD zirivanga mu rudandazwa rw'ibigori. Bamwe mu banyagihugu cyo kimwe n'abadandaza b'igiharo no mu Kayogoro mu ntara za Rutana na Makamba baridoga ku
bunenge bwibonekeza mu rudandazwa rw'ibigori muri uyu mwaka. Bagiriza zimwe mu ndongozi za CNDD FDD kugura umwimbu zitubahirije ibiciro byashinzwe na leta. Inkuru ya Albert Maheki. Uko amakuru ava muri komine Giharo abimenyesha, abadandaza baridoga bakavuga ko bakumwirwa mwigurwa ry'ibigori ku baremye babidandaza. Umwimbu w'ibigori ugurwa n'abanywanyi baba CNDD nk'uko bivugwa, ni nk'uko umengo ngo ni itegeko ryatanzwe. Abaremye nta mahitamwe bafise, bategerezwa kugurisha uwo mwimbu ku banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi. Bamwe baratanga ibiturire ngo ku ndongozi z'umugambwe uri ku butegetsi kugira ngo baronke uruhusha rwo kugurisha uwo mwimbu wabo, nk'uko vyiganwa n'umwe mu badandaza bo muri komine Giharo, aho ni mu Rutana. Kubw'ayandi masoko, urongoye umugambwe CNDD muri zone ya Giharo, Alexis Baraguma, inyuma y'ubwo bunenge bwiyamirizwa n'abarimyi hamwe n'abadandaza. Abarimyi bategerezwa kugurisha umwimbu wabo muri Anagesa, ariko ico gigo kigwa amafaranga 1000 y'amarundi, mu gihe leta yari yashinze amafaranga 1700. Nk'uko umwe mu barimyi agaragaza umubabaro wiwe, agatomora ko amatoni 4 yatowe n'igendereza mu rugo rwa Alexis Baraguma. Mu ntara ya Makamba muri komine Kayogoro, abarimyi badoma urutoki ku mbonerakure y'umugambwe CNDD izwi ku izina rya Ciza Bernard, asaba ibiturire kugira ngo abantu baronke uburenganzira bwo kugurisha umwimbu wabo ku bakozi ba Anagesa. Bernard Ciza yari yigeze kurongora imbonerakure muri komine Kayogoro, aherekejwe n'uwitwa Aribe yaranse kwakira ibigori vyabo bitwaje ko bitumye neza. Abanyagihugu batanga amakomisiyoni bo bakigwa, mu gihe abandi bashobora kumara indwi canke mbere indwi zibiri bagira uruja n'uruza, cane cane ko batarekuriwe kugurisha umwimbu wabo ku badandaza basanzwe. Basaba abategetsi bo hejuru ko bo bareka abo barimyi bakagurisha umwimbu wabo ku badandaza basanzwe kugira ngo bashobore kwikinura mu miryango yabo. Albert Maheke urakenuye. Gusabwa ko yotanga bamwe mu ndongozi z'u Burundi bakekwaho gukora genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu gihugu cy'u Rwanda, akabona guhabwa abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza, biri mu byadugije agashavu ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, bituma afata ingingo ihutihuti zo kugerageza gucana umubano n'u Rwanda. Biri mu rwandiko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yandikiye uwahoze ari umushikiranganji wiwe wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Inkuru dushikirizwa na Odas Kaburo. Nk'uko biri mu rwandiko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yandikiye uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni rwo kuwa 6 Mukakaro umwaka w'2022, info y'iryo kete kwari ukumenyesha Alain Guillaume Bunyoni ko leta y'u Rwanda isaba leta y'u Burundi ngo basinyiranire amasezerano yo guhanahana abakekwaho ivyaha bakoreye muri ivyo bihugu bagahungira mu kindi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yamenyesha Alain Guillaume Bunyoni ko mu biganiro bagiranye n'intumwa za leta y'u Rwanda mw'ico gihe we yasaba igihugu cy'u Rwanda ko kugira imigenderanire yari imaze imyaka irenga 5 yaratosekaye kugira inaguke bubaha abagerageje gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza, none bakaba bahawe ubuhungiro muri ico gihugu kugira batahanwe i Burundi ubutungane bubakubite intahe mu gahanga. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akamenyesha umushikiranganji we wa mbere ko ubwo busabe busa n'ubwagonze igihome gikomeye cyane, kuko intumwa za leta y'u Rwanda nazo zasabye ko kugira bikunde bubaha abarundi barenga 3,000 bakekwaho gukora genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Icifuzo kitaguye neza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nk'uko yabigaragaje muri iryo kete, aho yamenyesha umushikiranganji wiwe wa mbere ko atawohirahira ngo yemere ayo masezerano, kuko bamwe mu basabwa n'igihugu cy'u Rwanda ari
abakomeye mu mugambwe FRODEBU abandi ari bantayegayezwa mu mugambwe CNDD FDD no mu nzego zikomeye za leta y'u Burundi. Kubw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kwemera mwene ayo masezerano bisa no kwishira akagozi mw'izosi ivyoheza bigahungabanya umutekano wabo n'uwabagenzi babo. Aca asaba Guillaume Bunyoni gukoresha ubunararibonye bwiwe asanzwe amuzi ko mu madosiye mwene ayo atoroshe ngo abandanye asaba igihugu cy'u Rwanda gutanga abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza atakirinze gusabwa. Aca asaba kandi Guillaume Bunyoni gukorana n'ibihugu vyo muri kano karere ngo bimufashe kumvikanisha neza ico kibazo bityo igihugu cy'u Rwanda kigondozwe gitange abo basabwa na leta y'u Burundi. Bamwe n'abandi bihweza ibya politike y'u Burundi bakabona ko Guillaume Bunyoni yoba yarananiwe gukora ibyo yasabwe na Perezida Evariste Ndayishimiye ari navyo bishobora kuba byabaye intandaro y'ifungwa ry'uwo yahoze ari umushikiranganje wa mbere. Bishobora kandi kuba biri mu vyakurikiwe no guta ishavu kwiyugara kandi ry'imbibe ziri hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Nyuma y'ijambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije mu mpera z'umwaka wa 2023 byumvikanyemo agashavu kenshi aho yavuga ko yakoze uko ashoboye kose aganira na leta y'u Rwanda kugira bamuhe abahungiye n'ico gihugu bagirizwa kugerageza kuvanaho leta y'umisi Petero Nkurunziza, ariko ubusabe bwiwe bwabaye imfa gusa. Dasi Kaburo nawe ndagukengurukire, ariko ndakumenyesha yuko igihanga mu ntara ya Bubanza abapolisi batatu barahagaritswe bafise ibidandazwa vya magendo. Abo bapolisi batatu bari mu modoka bahagaritswe, ibidandazwa bari bafise bica birafatwa n'abagenzi babo. Bahagaritse imodoka ariko barashwe amasasu kuri uwo w'Imana uheze ku mugoroba kwibarabara rya mbere ryo ku mutumba Kagwema muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Abanyagihugu barashima ihagarikwa ry'abo bapolisi bakanasaba ko bohabwa ibihano vya ruhasha. Abo bapolisi basanzwe bazwi nk'abagizwe umugwi w'abasuma uko ari abapolisi batatu bari mu modokari bahagaritswe n'abandi bapolisi bari mw'ibarabara rya mbere rya Kagwema rihana urubibe n'intara ya Cibitoke. Ntibahagarara kubw'amasoko atandukanye mu by'umutekano. Amakuru yari yatanzwe hari hakiri kare niyo yatumye abo bapolisi bataye umurongo n'akarangamutima bahagarikwa. Ayo masoko nyene amenyesha ko abo bapolisi bari bafise ibitenge byinshi, inzoga zo mu bwoko bwa liqueur na champagne ziva muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Barahagaritswe inyuma yo kuraswa amasasu menshi na bene wabo bari ku kirindiro cyo kwibarabara ry'igihugu nimero 5 Bujumbura Rugombo. Amasoko yemeza ko banse guhagarara ku mugozi wa Nyamitanga, imodokari yabo iguma igenda yerekeza mu gisagara ca Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi. Uwundi mupolisi avuga ko ico gikorwa camaze inusu y'isaha, aho amasase menshi yarashwe imbere yuko abo bapolisi batatu bishikana. Nkuko bitomogwa n'umwe mu Nyamiramabi, abo bapolisi ubu bariko barabazwa muri komisariya y'igipolisi mu ntara ya Cibitoke aho bafungiwe. Abanyagihugu babajijwe barashima ihagarikwa ry'abo bapolisi bakora urudandazwa rutemewe n'amategeko ariko rw'amagendu rw'ibidandazwa bitandukanye hagati ya Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Basaba ibihano bikomeye hakurikijwe amategeko kuri abo bapolisi bakora urudandazwa rw'amagendu. Komiseri w'igipolisi mu ntara ya Cibitoke yemeje ko ayo makuru ariyo, ariko aranka kugira ico ashikirije ku byabaye. Avuga gusa ko abo bapolisi bitwarirwa muri komisariya y'igipolisi cyo mu gisagara ca Bujumbura kandi ko amadosiye yabo ari mu minwe y'ubutungane. Wirinyamitwe yaraye ashikanye kwa Perezida wa Israel Isaac Herzog ikete rimugena nk'umuserukizi w'u Burundi muri ico gihugu. Wirinyamitwe asanzwe kandi ariwe aserukira u Burundi muri Ethiopia kuva mu mwaka wa 2022.
hambavu y'ivyo niwe aserukira Uburundi mu muryango wa Afrika, Union Africaine, muri Chade, muri Sudani y'Epfo, Djibouti no mwishirahamwe mpuzamakungu ONU mu gisata kiraba ivy'ubutunzi muri Afrika. Icicaro ciwe kiri mu gihugu ca Ethiopia mu nyubakwa bwite y'igihugu c'u Burundi, mbere benshi bakemeza ko ari kimwe mu bikorwa bigaragara amaze gutunganya kuva ashitse mu buserukizi bw'u Burundi aho muri Ethiopia. Tubibutse ko ku wa 27 Ntwarante umwaka wa 2017 Perezida Pierre Nkurunziza yahoze atwara Burundi yagenye Wirinyamitwe nk'umuserukizi adasanzwe kandi afise ububasha bwa Republika y'u Burundi mu makungu, ambassadeur extraordinaire et potentiel dans la République du Burundi mu rurimi rw'igifaransa. Mu gusozera ya makuru, umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye yagenye umuyobozi mukuru w'ishiramwe rishasha rya leta rigiye kuza rirakurikirana ivy'igitoro. Inosagira uko ishaka niwe yagenywe mu mabanga yo kurongora iryo shirahamwe ryitwa Sopebu, rikaba rigiye gukora ifise ubwigenge mu vyo gutunganya ubutunzi n'ivy'intwaro. Mbere n'abagize inama nyobozi yaryo bakaba bagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu nyene. Iryo shirahamwe rikaba kandi ritwarirwa mu bushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo amasoko ntanganguvu. Mu vyo rijejwe hakaba harimwo gutegura no gutunganya ibikorwa byose bijanye no guteza imbere igisata c'ibitoro, gutunganya ibijanye no kurangura ibitoro vy'ubwoko bwose mu gihugu cyose, gutunganya ikigega c'intega bizoza c'ibitoro c'amezi 3 n'imiburiburi, kumenya amasoko y'ibitoro, ibijanye no kukizana hamwe no kukibika, kuzana ibikomoka kuri petrole na gazi n'ibikomokako. Ni kuri rigenwa ry'abayobozi bashasha bishiramo rigiye kwitaho ivy'igitoro byari bihanze Abarundi. Dusozereye kwa makuru, shimire mwebwe mwese mwadukurikiranye kuva mu ntango y'aya makuru. Shimire uruganda rwa Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka rwakoze ibishoboka kugira aya makuru aboneke. Shimire na Yves Irakoze yari mu buhinga bw'ivyuma, nayo jewe vya Tortori haragira Mungu nayabashikirije. Twane sango ku munsi w'ejo na gahwane.